Reka dusomere umuhezagiro muri iki gice cya gatandatu mu gitabo cyo guharura. Igitabo cyo guharura muri iki gice cya gatandatu guhera ku murongo wa 22. Umuhezagira abaherezi bahezagira abisirayeli. Unuwo bahezagira abisirayeli, ariko uyu munsi abisirayeli buno munsi ni twebwe abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Umuhezagiro rero wahezagirwa abisirayeli uyu munsi ni wacu mu izina rya Yesu. Reka dusome. Uhoraho abarira Mose ati, barira Aroni n'abana biwe ko ukariko bazohezagira abisirayeli, bazovuge bati, Uhoraho aguha umugisha akuzigame, Uhoraho akumurikishirize mu nyonga hiwe akugirire neza, Uhoraho akurabe neza aguha amahoro. Uko bariko bashira izina ryanje mu bisirayeli. Uyu muhezagiro uri kurashira izina ry'Imana muri mwebwe. Haleluya. Uko bariko bashira izina ryanje mu bisirayeli, nanje nzobaha umugisha. Amen. Iyi ni Imana. Ni Imana yabwiye Mose nawe ati bwira Aroni n'abana biwe nk'umuryango wari waratoranijwe w'abaherezi, ataka uko bariko muzohora muhezagira abisirayeli. Navuze ngo abisirayeli buno munsi ni jewe nawe. Uko bariko muzohora muhezagira intama z'Imana, ishengero ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi w'umugisha ni wacu. Aramubwira ati muzohore mubabwira ngo Uhoraho aguha umugisha kuzigame, Uhoraho akumurikishirize mu nyonga hiwe akugirire neza, Uhoraho akurabe neza aguha amahoro. Haleluya. Rero aya majambo nayasomye nitonze ndahiga. Kubera iki yababwiye aguha umugisha akuzigame? Kugira ngo ntige mbega aya majambo ari mwiki. Urumva si ibi gusa Imana yagomba kubisirayeli, harimwo byinshi vyugariye muri aya majambo. Ikintu cya mbere nasanze cyugariye muri aya majambo ni ukuvuga ngo kurindwa, kuzigamwa ni ijambo Imana yagombye ngo uyu muhezagiro uzohora uba mu bantu bayo. Kuzigamwa, kurindwa. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije kurindwa muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Ntuzorindwe wenyene, n'abawe baze bazigamwe mu izina rya Yesu. N'inshuti n'ibisanira baze bazigamwe, abukunda abufise ku mutima baze bazigamwe mu izina rya Yesu. Ibitugora ntibizobura kubaho, ariko nagira ndagusaba ikintu kimwe, uze wunamurira amaso Uhoraho kuko niwe muzigamyi wacu. Ibizoza nk'imitego kugira uyigwemwo, uze wunamurira amaso Uhoraho, uzomenya ngo niwe muzigamyi. Nivyo umwanditsi w'Izaburi y'121 yavuze ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabagwa kwanje kuzova he? Aravuga ngo kuzova ku Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Arashimangira kubugiza buri irimwo ijambo kuzigamwa inshuro nyinshi. Shaka murabe musanga harimwo kuzigama inshuro nyinshi cyane. Bisigura ngo nivyo bintu Imana yagomba ko abaherezi batura ku bwoko bw'Imana. Muze muzigamwe mu izina rya Yesu. Kandi Bibiliya iratubwiye ngo uku niko bazoshira izina ryanje mu bisirayeli. Izina ry'Imana ya Yakobo rizotuma uzigamwa mu izina rya Yesu. Uhoraho atuzigama, nagira ndakwibutse ko adasinzira. Uhoraho aturinda, nahunyije ko hava kamucamwo bakatunyakura, nahunyiza. Atuzigama ku murango, akatuzigama mu ijoro. Ubwo buzigamyi bwo ku murango no mu ijoro buzobe kuri wewe n'umuryango wawe mu izina rya Yesu. Nico kintu yashimangiye ko kuzigama. Haleluya. Muri uko kukuzigama Uhoraho azokubere igitutu mu izuba ryinshi.
uhoraho azokubere umuco niwagera ahantu h'umwijima, uhoraho azokumurikire, kuko mu mwijima ushobora gutsitara ukagwa, mu mwijima ushobora guhura n'ibintu bikugirira nabi, ariko uyu uhoraho azokuzigame ku murango, akuzigame mu ijoro, izuba ryatse akuzigamwe muri iryo zuba, imvura iguye azokubera umutaka. Haleluya, haleluya. Umugisha wo kuzigamwa wugariye muri aya majambo Imana yabwiye abaherezi bahore bahezagira Abisirayeli, wugariyemwo. Nawe rero uwakire mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho Bibiliya iravuga ngo yadushushanije mu kiganza, kandi inzitiro zacu nagira ndakwibutse ko azihoza kwa maso. Nagira ndakwibutse ko inzitiro zacu azihoza ko amaso. Rero uyu mwaka uzitirirwe mu izina rya Yesu. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, abari guhora hazogukikuza impande zose mu izina rya Yesu. Haleluya. Aho uzoba uri mu burinzi bukwiye, uzoba uri muri sekirite ikwiye, agukikuje impande zose, nagira ndakubwire ngo nta kizogushikako. Nikizoza azoba yakibonye nk'ejo, naho azoreka ngo utembe ntuzoshika hasi gose mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Umugisha wo kuzigamwa muwakire mu izina rya Yesu. Ikindi kigira kabiri, harimwo kunezerwa. Umugisha wo kunezerwa, burya kunezerwa n'umugisha udasanzwe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Burya Pawulo arinda vyandikira abi Filipi ngo mwame munezerwa iminsi yose, nuko yarazi yuko mu kunezerwa, burya kunezerwa vyongera iminsi yo kubaho. Kunezerwa bituma amagara amera neza. Uzuhure n'umuntu yamababaye kuva itariki imwe gushika 31, icambere uzosanga yaragwaye estoma. Ikigira kabiri aratinda akadevelopa hypertension canke akaja muri hypo. Ikigira gatatu aragwara migraine, na migraine arayigwara. Umuntu atanezerwa, nimunezerwe mugira amagara meza mu izina rya Yesu. Twame tunezerwa mu mwami iminsi yose. Umwami wawe Yesu niyapfa ukabona ntagishoboye kukurinda, urababara. Ariko nimba Yesu ari muzima, nimba wemera kandi wizera yuko Yesu wacu ari muzima, yicaye iburyo bwa Data kandi atuvugira, kandi n'uyu munsi adukorera, uze wamunezerwa mu mwami. Haleluya. Uze wamunezerwa mu mwami wacu. Yesu ashimwe. Umugisha wo kunezerwa muwakire mu izina rya Yesu. Uyu mwaka w'umwaka w'umunezero, n'ibibazo n'ivyazo uzubibwire ngo chini ya ulinzi. Uzubihonyore kubibwira uti chini ya ulinzi, uri musi y'ibirenge vyanje, ushaka kumbuza amahoro, ushaka kumbuza kunezerwa, ubibwire ngo ndanezerwa, uko biri kose ndanezerwa, kubera umwami wanje aracariho ni muzima. Ukemura ibibazo ni muzima, inyishu y'ibibazo vyacu ni muzima. Rero ndanezerwa, uzana ibimeze gute, ndanezerwa mu izina rya Yesu. Arabandikira ngo munezerwe, ngo ndabivuze ubugira kabiri, ni munezerwe. Ndavyatuye ni munezerwe. Ubugwaneza bwanyu bumenywe nabo mukorana, ubugwaneza bwanyu bumenywe nabo mu muryango, bumenywe no mu kibano. Haleluya, haleluya. Mumererwe neza mu izina rya Yesu, munezerwe mu mwami. Ikigira gatatu cyugariye muri aya majambo nakuyemwo, nuko hugariyemwo ubuntu n'impuhwe. Umugisha w'ubuntu n'impuhwe. Yesu ashimwe. Umugisha w'ubuntu n'impuhwe. Ubuntu bw'Imana buzoguherekeza aho uja hose. Ndi mu buntu bwawe sinkekeranya, urukundo rwawe rumara imbeho, imbabazi zawe zinzana uri, wanyura
umunezero. Vuga ngo ndi mu buntu bw'Imana. Ndi mu buntu bw'Imana sinkekeranya. Erega wibuke ko wakijijwe kubw'ubuntu. Kandi burya uyu munsi uriho kubw'ubuntu. Nimba ukigendagenda ni kubw'ubuntu. N'impuhwe n'imbabazi Imana yatugiriye. Umuhezagiro w'Imana rero ni umuhezagiro uvuga ngo ubuntu bw'Imana buze bwame ku bugingo bwanyu, ubuntu bw'Imana buze bwame ku miryango yanyu mu izina rya Yesu. Impuhwe z'Imana, impuhwe murabikahura impuhwe. Impuhwe z'Imana zize zikugume kugiye mu gisagara. Impuhwe z'Imana zize zikugume kuduze ruguru. Impuhwe z'Imana zize zikugume kuryamye. Impuhwe Imana iradufitiye impuhwe. Abantu bokuburira impuhwe, ariko Imana iradufitiye impuhwe. Iradufitiye impuhwe. Iyo turyamye iratugirira impuhwe, ikavuga ngo reka umwana wanje aryama asinzire, igakidepesha abamarayika ati genda muhagarare hajyanye n'impande, mumurinde, mumuzitirire, n'inyenzi nizije mu zuru, n'inyenzi nizimuje mu kanwa, imbaragasa nizije mu gutwi. Urazi imbaragasa igiye mu gutwi? Jewe narayumvise umunsi umwe baca basuka igikombe cy'amazi kugira ishobore koga ikivayo, mugabiza kuvayo wamerewe nabi. Imbaragasa yonyene murabona ukuntu kangana, ibaza urunyenzi rwinjiye mu zuru. None ko dusinzira hari n'igihe twasamye, uribaza urunyenzi ruciye ruza rwotunigura. Imana idufashe cyane. Impuhwe z'Imana uzoryame ziri kuri wewe. Ubuntu bw'Imana buze bugume kuri wewe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ubuntu buri mu muhezagira Imana yashaka abaherezi bahe Abisirayeli. Uyu munsi navuze ko Abisirayeli ari twebwe turi hano. Yesu ashimwe. Ikindi kigira kane kiri muri uyu muhezagiro, ni umuhezagiro utuma twemegwa. Umuhezagiro wo kwemegwa. Kwemegwa. Akira kwemegwa mu izina rya Yesu. Kwemegwa uhereye mu muryango. Bihere mu muryango. Bigende no ku kazi wemegwe. Bigende mu muryango wagutse wemegwe. Bigende no mu kibano wemegwe. Bije no muri korale wemegwe. Bije no muri protokole wemegwe, aba protokole bakwemere. Bigende no mu nsinzi wemegwe, uri mu nsinzi wemegwe. Uri mu isoko wemegwe. Aho uzoba ugeze hose wemegwe mu izina rya Yesu. Akira umugisha wo kwemegwa n'abantu. Akira umugisha wo kwemegwa. Wo kwemegwa. Si umugisha uzodutera kwibona. Oya, ni umugisha uvuga ngo abantu babone akamaro umaze. Abantu babona akamaro umaze. Nawe wowe uhagarara utari umuntu ashobora par exemple kuturongora nk'uko abandi baturongora. Uhagarara hari inyuma babona akamaro umaze. Bakwemera uko nyene ako kamaro nyene uko nyene wemegwe uko nyene. N'ibyo ushoboye wemegwe, ukureha wemegwe, uko ushobora kuvuga wemegwe, ibyo ushobora gukora wemegwe. Muri izo ngabire Imana yagushizemwo wemegwe mu izina rya Yesu. Akira umugisha wo kwemegwa. Akira umugisha wo kwemegwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urazi Imana iguhinduye imfura mu muryango, batahura bakwemera, ugaca uhinduka imfura wari umuhererezi. Ibyo rero bikogwa n'Imana. Mu muryango bakakwemera, wari wibaza ngo urakanyuma, ngo urakamwisho, ngo urakanyuma nyene. Mu muryango bakakwemera ku nguvu kubera Imana yakwemeye igacibemeza. Bakakwemera. None sha Dawidi nibahavuye bamwemera, Yosefu nibahavuye bamwemera, wamengo wemegwe mu izina rya Yesu. Wamengo nakantu nyene kitwa karosi, ariko igihe cyarageze baramwemera.
Yesu ashimwe. Nawe wemegwe bitarinze guca hariya kwa Yosefu. Je ndagusabiye wemegwe bitarinze guca kwa Yosefu, bitarinze guca muri cya kinogo, utarinze gufatwa ku nguvu na muka Pontifare, utarinze kufungwa. Wemegwe mu izina rya Yesu. Wemegwe kandi vy'ukuri niwagendera mukuri ukagororoka ugashira imbere abandi, nawe bazogushira imbere. Vy'ukuri ushize imbere abandi, nawe baragushira imbere bakakwemera. Yesu ashimwe. Ariko rero ivyo uyu mwaka vyo n'umugisha udasanzwe wo kwemegwa, bihinduke mu izina rya Yesu. Bihinduke abatahora bakwemera bakwemere mu izina rya Yesu. Niwo mugisha. Ikigira gatanu, harimo umuhezagiro uduhesha amahoro. Umwaka w'amahoro. Mugira amahoro mu miryango, mubeho mufise amahoro mu miryango. Imiryango ibemwe amahoro mu izina rya Yesu. Imiryango ibemwe amahoro mu izina rya Yesu. Amahoro yo mu mutima aca kwira, uyaha wo mu muryango, uyaha umwana na wayaguhe. Duhana amahoro mu miryango mu izina rya Yesu. Haleluya. Abubakanye mubana amahoro mu izina rya Yesu. Abana n'abavyeyi mubana amahoro mu izina rya Yesu. Harimwo umugisha w'amahoro. Amahoro arutuko yomenywa n'umuntu wese. Nashibamira umutima wawe, nashibamira wo mu muryango wawe. Mubana amahoro ibihe byose mu izina rya Yesu. Kuko umwami w'amahoro ari muri mwebwe. Niki gituma tutabana amahoro? Umwami w'amahoro ari muri twebwe. Abari satani n'abadayimoni bazana ibi bakazana biriya, ariko n'umwaka w'amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya. Amahoro, umuhezagiro w'amahoro. Haleluya. Gira amahoro, gira amahoro, gira amahoro, gira amahoro, gira amahoro. Ubwindwi gira amahoro. Haleluya. Ugira amahoro mu izina rya Yesu. Kandi niwagira ayo mahoro uzoca wamana ishimwe rishitse. Ego uzoca wamana ishimwe rishitse. Akanyuma kugira ngo twinjire mu kubahezagira vyagutse, utu twari twibanze. Akanyuma uyu muhezagiro wugariyemwo umugisha materiel na spirituel. Umugisha wo mu buryo bugaragara n'umugisha wo mu buryo bw'imhemu. Uyu muhezagiro Imana yagomba ngo abaherezi baze barahezagira Abisirayeli, wugariyemwo umugisha w'ibintu bigaragara n'umugisha wo mu buryo bw'imhemu. Haleluya. Tweho duhiriwe duhishije n'umwaka w'impinduka. Indakwifuriza kuzogira impinduka ziguhesha ibintu bigaragara. Ivyo wari warabuze ubironke. Erega birashoboka. Ivyo wabuze ranepase yuko bironka muri uyu mwaka. Erega imiryango yari yugaye mu mwaka uheze, Imana yayuguruye mu mpinduka. Uzobihabwe mu izina rya Yesu. Birashoboka kandi bikubera uko wizeye. Niturabisha amaso agaragara y'ibiri mu gihugu y'ibiboneka, ariko turabisha amaso y'imhemu. Amaso y'imwema anyereka umugisha, amaso y'imwema anyereka ubutunzi, amaso y'imwema anyereka amafaranga, amaso y'imwemu anyereka kugirirwa neza, amaso y'imwema anyereka kurihirwa amadeni, amaso y'imwemu anyereka kwambikwa, amaso y'imwemu anyereka kurya ugahaga, amaso y'imwemu anyereka kudonka imodoka, amaso y'imwemu anyereka tutazobura amahera ya bisi yo kuza gusenga, amaso y'imwemu anyereka ko tuzokubaka amashengero meza, turonka amahera yo kubaka amashengero meza. Amaso y'imwemu anyegereka ko ntazosega, ariko nzobutanga mu mpinduka. Amaso y'imwemu anyereka ko ntazobusega. Haleluya.
turabisha amaso y'impwemu. Reka kuraba kubiboneka. Imana yacu irakora kandi igakora ibirengeye ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira. Reka kuraba kubiboneka, turabisha amaso y'impwemu. Aho twagendeye mu mubiri, oya, reka turabe mu mpwemu. Reka duhagarare mu bushobozi n'ububasha bw'Imana yacu. Tumenye ko ari Imana ishobora kurema ibidahari ikabirema, irabirema. Ibidahari Imana irashobora kubirema ku bwawe. Jewe narabibonye. Ibidahari Imana irashobora kubirema, ikabizana, ikavyambika, ikabizana, ikabiha amaguru, bikaza bikagusanga. Imana ishobora kubuza amahoro umuntu mutari muzinanye, akakuvuga ngo narakwiyumviriyeko, ngo sinarinda kuzi, ngo Imana niyo yakunzaniye, ngo mu nzozi, ngo ikimbwira ngo ndakugurira inzu, ngo ikimbwira ngo ndaguha imodoka, ikimbwira ngo Imana. Nimureke tureke kuraba kubiboneka, turengane ibiboneka, turukoresha amaso y'impwemu. Jewe hari ivyo amaso y'impwemu ariko aranyereka. Ego uyu muhezagiro Imana yagomba ko abaherezi bahezagira Abisirayeli, wari wugariyemwo ibintu biboneka n'ibitaboneka, wari wugariyemwo ivy'impwemu. Uyu mwaka nimuze turengane bimwe byo gusenga bisanzwe, twinjire mu gusenga kudeplasa imisozi, twinjire mu gusenga guhamagara ibitariho n'ibihari, twinjire mu gusenga ijambo turigira ubuzima turigenderemwo, ijambo rizodukorera. Yerega ijambo rega nimwava mwaza ngo bizova n'ahandi, nimo ijambo rizodukorera, rizovyambika umubiri, bize bibane natwe. Mu yandi majambo ndakwifurije umugisha udasanzwe mu buryo bw'impwemu, uzotuma usenga neza, uzotuma usoma ijambo n'umwete, umugisha uzoguha gutahura ijambo gusumba uko twebwe twaritahuye, uzutahure gusumba uko wigeze kuratahura. Mu yandi majambo reka tugende dusubiremwo Bibiliya, dutangure ku ntango, dusome, tuzosangamwo bishasha, tuzosangamwo ubuzima bushasha, tuzosangamo umugisha wacu mushasha. Haleluya. Yewe gaye Imana ishobora gufata ngo abagabo bane batera ibinderuzo bagaca bavuga ngo umugabo umwe yitwa gusenga, ngo uwa kabiri akitwa kwizera, ngo uwa gatatu akitwa kwihangana, ngo uwa kane akitwa haleluya. Imana yahishuye birya. Yewe gaye barya abagabo sinarinze amazina yabo, ariko umwe yitwa gusenga, jambo, kwizera, kwihangana. Baca baragenda bakora ibidakogwa, gusambura inzu y'abandi, barayisambura. Ibyo uyu mwaka ni hatari. Tugomba tubahezagire. Natoye abantu bane, genda uwa gatanu. Uwo mugisha wose wabo bantu batanu, nawe mwe mutegura urutaro, mutegihema, musanze uruhema bw'umutima wawe, wakire abavyeyi bari hano. Ukaba waje uri wenyene uri umumama, wakirire umugabo wawe kandi mukwizera pe.
nimba wagira umupapa wenyene wakirire madamu, none numukunda nutamwakirira bizoba byakugoye, uzoba umwana. Mwaje mweseho numva ni dabo n'amata vyaye amavuta. Hanyuma abana bari hano, kumbura abavyeyi batari hano, murafise uburenganzira bwo kwakirira umugisha umuryango. Uvyakire wizeye, abana kuvuga ngo mama ntiyaje ngo papa ntiyaje, no, wakirira umuryango. Ariko hagataho nawe wiyakirire, kuko ibi bintu d'abord nivyabaye present, ubanza wiyakirire na wewe uyu mugisha wakire. Nico gituma jewe personnellement ndiko ndabahezagira, munaza kumva ntariko ndaprononsa ngo umuryango, ndakuvuge wewe. Ariko uzoba uri kurakirira umugabo, wakirira abana, wakirira umugore, wakirira abana, wakirira abakozi, n'abakozi bacu barakwiye umugisha. Haleluya. Erega umukozi w'uwahezagiwe nawe aba yarahezagiwe. Ego vraiment n'abakozi bacu bakwiye umugisha, n'est-ce pas? Sivyo gabasha, abakozi bacu nabo bakwiye umugisha. Nibashoboye kuba hano kumbure murabizi ko basigaye baratugirira kwa kundi, ariko jewe ndumva nabo nyene nza kubasabira umugisha, nza kubakirira. Hanyuma uwo mugisha urabagera ko mwizina dayere nzowubaha twegeranye, nzowubaha nabo nyene info ko nza gushika ndabahezagira. Ego kuko bahezagiwe nanje ndamererwa neza, nanje merewe neza nabo bazoba bahezagiwe. Haleluya, haleluya. Rero tugomba tubahezagira, ariko reka tubanze dutange ibimazi, dushikanira Imana ico wazanya ko waronse. Uneze
twikoreye ibiseke by'amashimwe
batwakirira ibiseke by'amashimwe. Uranyumva warasezeraniye urabishitsa ntacyo udakora mana munezereze kubw'ibyo nyakiririki iseke cy'amashimwe. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Kaze hano. Aratura umugisha umwungere Ezekiel, hanyuma baca badushirira ko akaririmbo gato mwumvirize. Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Eka muzamura ibiganza byanyu mbere nk'ababishyira imbere yanyu, mbere nk'abakira biteze kwakira, mbere nk'abakira. Tugomba dusenga Imana, kandi mu ijuru hari Imana yumva, mu ijuru hari Imana ikora. Imana yabwiye umusabyi wayo Mose ngo abwire Aroni ahezagire ubwoko bwayo. Natwe uyu mugoroba mwiza nk'abaherezi Imana atoranije, tugomba dusengere duhezagire ubwoko Imana duhaye kugira ngo tujye imbere, kandi mwitegure kwakira umugisha uva kuhoraho. Amen. Muritabira ngo amen. Yesu abagirire neza. Amen. Yesu abaha umugisha. Amen. Yesu abarabe neza. Amen. Yesu abakomeze. Amen. Yesu abagirire neza cyane gose. Amen. Yesu abitwararike. Amen. Yesu azigame ubuzima bwanyu. Amen. Yesu azigame ubugingo bw'umubiri wanyu. Amen. Yesu azigame amaguru. Amen. Yesu azigame amaboko. Amen. Yesu azigame umutumba wose. Amen. Yesu abagirire neza. Amen. Abugururira imiryango. Amen. Uyu mwaka w'impinduka. Amen. Yesu abashikare ku rundi rugero. Amen. Muha umugisha. Amen. N'uhoraho. Amen. Yaremye ijuru. Amen. N'isi yose. Amen. N'ibivyagiyemwo vyose. Amen. Ibimera. Amen. N'ibitaramera. Amen. N'iviteguye kumera. Amen. Vyose turabibahezagije. Amen. Murakagira umugisha w'uhoraho. Amen. Imana ibahezagire cyane. Amen. Amasi yacu impundu zose icubahiro kikugarukeko urabikwiye kuko uruwera
ibyo biganza mu kwakira umuhezagiro uva ku Mana. Maza muritabira muti amen. Mu gishingo cyo kunanirwa uhoraho aguhe kunesha. Amen. Mu gishingo cyo kubura uhoraho aguhe kuronka. Amen. Mu gishingo cyo kurira uhoraho aguhe kuririmba. Amen. Mu gishingo cyo kumaramara uhoraho agushire hejuru. Amen. Mu gishingo cyo gusaba uhoraho aguhindura ubusabwa. Amen. Mu gishingo cy'ubugumba uhoraho akugira umuvyeyi. Amen. Mu gishingo cyo gushigwa inyuma uhoraho agushire hejuru. Amen. Mu gishingo c'amagorwa uhoraho akugira umunyamahigwe. Amen. Mu gishingo cyo kwagirwa uhoraho akwagurira imbibe. Amen. Mu gishingo cyo kwigizwa inyuma uhoraho agutume wigizwa imbere. Amen. Mu gishingo cyo kwibagirwa uhoraho atume n'abatakuzi bakumenya. Amen. Mu gishingo cyo kwankwa uhoraho agutume ukundwa. Amen. Mu gishingo cyo gufungura nabi uhoraho aguhindurire uhifungure neza. Amen. Mu gishingo cyo kuzoja mu muriro uhoraho azokujane mu ijuru. Amen. Nk'ishengero ry'urutare turiko turahezagira imiryango, nagomba ngo mugume murambuye ibiganza kugira ngo mwakire umuhezagiro. Muri uno mwaka w'ibihumbi 2024 uhoraho azaziga mu rugo rwawe. Amen. Muri uno mwaka wa 2024 uhoraho azazigama ibibondo vyawe. Amen. Uhoraho azaguhe kurima wimbure. Amen. Uhoraho aza kunezereze. Amen. Umunezero usumba imibabaro wigeze kugira. Amen. Nkuko marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya akamubwira ngo ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu, muri uno mwaka wa 2024 ubushobozi bw'isumba byose buze bugutera igitutu. Amen. Ushitse imbere y'ibidashoboka ubushobozi bw'isumba byose buze bugutera igitutu. Amen. Ivyo abantu bazoba babona ngo ntibikunda, ubushobozi bw'isumba byose buze bugutera igitutu. Amen. Nkuko uhoraho yabwiye Gideyoni, umumarayika yabwiye Gideyoni ngo uhoraho ari kumwe nawe, uhoraho azabe kumwe nawe ibihe byose. Amen. Muhiri wawe uhoraho azabe kumwe nawe. Amen. Aza kugirire neza. Amen. Aza kuzigame. Amen. Nkuko Elisa yabwiye umusuku wiwe akamubwira ngo ese ico mpora akaguhumura amaso kugira ngo ubone ingabo zikugwanira, uzubone ingabo zikugwanira muri 2024 mu izina rya Yesu Kristo. Uzugwanirirwa intambara izuzi n'izo utazi mu izina rya Yesu Kristo. Intambara zose ntazaba ari uzogwana, ariko uzugwanirirwe n'Imana kandi Imana izikuneshereza. Amen. Imana iziguha intsinzi muri vyose. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero icyo no kwipfuriza ubwa mbere ni uko Imana yoguha umwete wo kwamuyumvira. Amen. N'umutahe ndaguhaye muri uyu mwaka uzogira umwete wo kwama. Niwagira uwo mwete wo kwamumumvira uzocugira umuhezagiro mu bisagara uzoba urimwo. Amen. Azoguhezagire winjira usohoka. Amen. Azohezagire amatongo yawe. Amen. Amen. Mu gihugu cyose no mu mahanga yose. Amen. Muzogira ikiganza ciza. Amen. Uhoraho akurungikira gutabagwa kuva kuhoraho nyene. Amen. Akugirire neza. Amen. Aguha inkomezi ziva i Siyoni. Amen. Yame yibuka amashikanwa yawe yose. Amen. Yakira ikimazi cyose cawe gituriwe. Amen. Uhoraho aguha ico umutima wawe wifuza. Amen. Uhoraho ashitse inama zawe zose. Amen. Uhoraho azokwishure iminsi yose yawe yo kubaho yose. Amen. Azokwishurishe ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Amen.
uhoraho aguhezagire kandi akugirire neza. amen haleluya. muri ya pozisiyo nyene, uhoraho aguha umugisha, uhoraho aguha amahoro, uhoraho azokubera umwungere mwiza, uhoraho azokuragire ahari ubwatsi butotahaye, uhoraho azokurongorera ahari amazi adasuma, uhoraho azoremesha umutima wawe, uhoraho akuyobore mu nzira zo kugororoka ku bw'izina ryiwe, uhoraho inyobotso yiwe n'ubuhiri bwiwe bize vyame biguhumuriza. mbere niwaca no mu mwonga w'igitutu c'urupfu nuzogira ikibutinya kuko azoba ari kumwe nawe. uhoraho azogutegurira ameza imbere y'abansi bawe, azogusiga amavuta igikombe cyawe gisesekare, ibyiza n'imbabazi bizokomeko iminsi yose yo kubaho kwawe. uhoraho niwe azokubera umutabazi, uhoraho azorinda ibirenge vyawe kugira ntibitirimuke, uhoraho niwe azokuzigama, uhoraho niwe azokubera igitutu, uhoraho niwe azokurinda ibihe byose, uhoraho azozigama ubugingo bwawe, uhoraho azakikuze ubugingo bwawe, uhoraho azokwigishe akwereka inzira ukwiye gucamwo, uhoraho azokugira inama ijisho ryiwe rikugumeko, uhoraho azokurongore mu nzira zo kugororoka, mwemu yera azokurongore mu nzira irashe, ahari udusozi imana izohasene, uhoraho azoguha itunga rinyegejwe mu myiza, uhoraho azogukenyeza inkomezi uze wame urunesha, uhoraho azoguhindura igisekuzo gisha gikarishe gifise amenyo, uzohuragura ibisozi imbere yawe ubinoze, uhoraho yuzuza ijambo mu kanwa kawe, uhoraho azokwigishe aguhane aguhanure agutunganye, azokutoza indero nziza mu kugororoka. uyu mwaka uzoba umuntu w'Imana ashitse ashobora gukoreshwa igikorwa ciza cyose. uhoraho aguha umutima mushasha, agushiremwo n'impwemu nshasha, uhoraho azabarinda ibibanduza byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Twivugirize impundu irazikwiye, yakiriye amashikanwa yacu, Imana yakiriye ibiseke byacu by'amashimwe. Mana urakoze, turagushimiye we wadushoboje kuzana bino biseke by'amashimwe, uragahezagirwa, wakiriye amashimwe yacu, nawe wemeye kuzobana natwe muri uyu mwaka mwiza, wemeye guhezagira imiryango yacu, wemeye kuzoduhamagara meza, wemeye kuzoduha inkomezi zo kudukorera, wemeye kuzodushoboza tukaba mu ijambo ryawe, wemeye kuzoturagira, wemeye kuzoduhindurira amateka mu izina rya Yesu. turagukomeye amashi, turagukomeye amashi, turagukomeye amashi, turagukomeye amashi. iyi miryango yose yaserukiwe hano, ndasenga kuzobabera umwaka mwiza w'impinduka nziza mu miryango kandi ku muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Tungagiza ibiganza duha Imana icubahiro, uyibwira uti Imana ndagushimiye ko wakirisha ikanwa ryanje, ndagushimiye n'abaje mu nyuma irabakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Duze ibiganza tumushimire. Haleluya, haleluya, haleluya. Murakoze, Imana ibaha umugisha, Imana ibahezagire mwese, bagirire neza. Amen. Imana ihezagire ingo zanyu, Imana iha umugisha ingo zanyu.
Imana ibanezereze mu miryango, ibatwenze mu miryango, ibahe umugisha uboneka ugaragara n'umugisha wo mu buryo bw'impwemu, mu izina rya Yesu Kristo, amen.